Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV ni Monday to Sunday. Na usikosi kujisubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ni Bujumbura TV. Kila siku nawaletea vipindi tofauti tofauti. Nzoriri bigitangaza Yesu mwami yakoze ko yavuye mw'ijuru wafiri Golgota. Nzoriri bigitangaza Yesu mwami yakoze. Shalom, nitwa Christian, nkaba ndi mu mugwi wa SMS bisigura Sons of the Morning Star, abana b'inyenyeri yo mu gaturuturu. Nitwa Don Dodier, ndirimba muri SMS Sons of the Morning Star. Nitwa Gad, nkaba ndirimba mu mugwi SMS Sons of the Morning Star, nkaba naratanguranye n'uyu mugwi mu mwaka wa 2008. Ni umugwi uri munsi y'uburongozi bwa Eglise Fekabu, hama tukaba turabahungu seti. Abandi nabo twashoboye kubandanya dukorana kubera barafashe izindi ngendo bagenda gukora mu bindi bihugu bitandukanye, kugivyo tusigaye turi seti. Rero numugwi w'abana bakunda Imana kandi bayikorera mu kuri no mu mwemu, kandi bifuza yuko imishaha iza ku Mana. Yes, nitwa Fleury, hama nkaba mvuza ingoma yo mu kanwa. Hariyo abavuza ni battery yo mu kanwa, ni jewe na God. Yes, so hariyo nabandi bavuza baririmba bass, ni imwe yitwa Liviu, ni yitwa Don. Muri no misi ni byinshi turiko turabategurira. Harimo ikintu citwa indirimbo zibiri zishasha zigiye gusohoka vuba. Harimo na concert vuba igiye kubashikira, mugabo tuzobibamenyesha mu misi iri imbere. Ibikorwa ni byinshi cyane tubateguriye. Hariho indirimbo nshasha tugiye gukora, hariho na concert nziza tugiye gutegura yuzuye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Turiteguye cyane, ibintu bimeze neza kandi byifashe neza cyane. Muri uwo mwaka tuko dutegura ibintu byinshi, tuko dutegura concert, tuko dutegura kugira ama clip, tuko dutegura gusohora indirimbo, ni ibintu byinshi turiko turategura. Ingorane dukunze guhura nazo muri SMS kenshi zibari moyen de finance, nizo dukunze guhura nazo kenshi. Kwinjira muri SMS nta kimwe bisaba, gusa nimwe muyera dukominika, hama bikunze tukakwakira. Abakobwa cyane cyane bakunda kwitubaza ico kibazo, ariko abakobwa twasanze yuko ari ikibazo cy'amasaha cyane cyane. Urumva twe turabahungu ari gihe dukora amasaha yo mwijoro cyane cyane. Rero abakobwa twabonye yuko vyo hava bibagora, kandi si umukobwa ari we wese tufa kwakira muri SMS. Ari ibintu biba bisaba yuko tubikora amasaha y'ijoro cyane cyane. Urumva kandi abakobwa irifo yuko baba bari muhira, uravye nka saa 2 nk'igikorwa dukora saa 3 saa 4, umukobwa nishobora kuba turi kumwe, kandi nitwa bonitwanse, ariko ari umuntu umwe muyera wewe nyene akubwiye ntushobora kuvyanga, uramwakira akaza mugakorana. Muri SMS twakira umuntu twumvise yuko muyera yaturongoye ko kumwakira, kuko nishobora gukora ivyo twigeneye, kuko nta muntu ashobora gukora ivyo yigeneye atari mpwemu yera ashoboye kumufasha. Ego, inyuma ya Ombilango abafanzi bacu bitege indirimbo yitwa Nimpore, niyo turiko turashaka gusohora vuba cyane. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV ni Monday to Sunday. Na usikosi kujisubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ni Bujumbura TV. Kila siku nawaletea vipindi tofauti tofauti. By'ukuri turashimiye Bujumbura TV, turaryohewe nka SMS. Murakoze kutwiyumvirako kandi mukomeze mubikora no kubandi. Imana ibaho umugisha. Turabashimiye cyane kandi turabakunda gose. Murakoze guteza imbere umudio wa gospel, kandi mubandanye mubikorera n'abandi. Imana ibahezagire gose. Bujumbura TV turabashimiye. Imana ibaho umugisha kuba mwashoboye kutwiyumvirako. Birerekana neza yuko mufitiye umugambi mwiza aba artiste n'abaririmbyi bonga mu Burundi bose.
Imana ibaduhere umugisha cyane. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Ni Monday to Sunday. Na usikosi kujisubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ni Bujumbura TV. Kila siku nawaletea vipindi tofauti tofauti.